Benshi mwibaza ko Jimbere magazine muri 2022 ari ibi gusa. Oya, si ibi gusa. Kuko Jimbere magazine 2022 turi muri byinshi bitandukanye. Kuko ntituri ku mbuga ngurukana bumenyi gusa. Twarabasanze mu cyungariro itandukanye tubashikiriza ibitabo bishimikira kandi bihimiriza ku iterambere ry'ugwaruka n'umukenyezi. kandi muri iyo micungararo itwibagiye amashuri. Jimbere magazine irafise imigwi y'abanyeshuri ihanahana ivyiyumviro ku vyandikwa no ku biganiro bya Jimbere magazine. Kandi rero aba jeune bo muri aya club bakaba baragize ama initiative atesa mu kibana. Jimbere magazine Fureshi sare. Baguriwe kujyakozwe mu 2022. None no byibagira gute ko nivyo mu 11 ndavyibuka. Voilà. Ufite igikorwa mu bikorwa byakozwe mu mwaka wa 2022 harimo kwerekanwa icese ireresi mbarankuru yakozwe ku gitabo cy'umufasoni Christine Ntahe Mama Dimanche mu gihugu cyose. Kandi rero iyo reresi mbarankuru ihagaze cane ku ntahe z'abakenyezi bibagiwe, abakenyezi b'intwari bibagiwe. Ni igitabo canditswe na Mama Dimanche Christine Ntahe yandika ku bakenyezi bakoze ibidasanzwe kugira ngo mu gihe c'inyuma y'intambara y'igihumbi 1993 abari batandukanye basubirane. mu vyaranguwe na magazine Jimbere mu mwaka wa 2022 harimo isekeza rijanye no kugwanya imbanyi zitifujwe bise zero grossesse. Iyo sekeza ryabaye mu ntara zitatu: Ngozi, Kayanza na Kirundo. Muri 2022 magazine Jimbere yashikiye impano z'ugwaruka ibicishije mu giteramo hashe. Ni igiteramo cyari kimeze fresh sana, haraje abantu benshi batandukanye. Ndakwibutse kandi yuko uwa mbere yatahukanye umuriyoni w'amarundi. Urumva yuko ari full vibe, full energy, ibintu byose byari fresh sana. Don't miss next year muri hashe. Twarerekanye kandi ireresi mbarankuru y'icese amosozi y'ingona yakinwe n'umugwi irivuga art. Ico cese kaba cyakinwe mu ntara zose z'igihugu. Bakunzi iyo magazine Jimbere mudukurikirana twagomba rindira turi mu byaranze magazine Jimbere mu mwaka wa 2022. Ego cyane mu vyaranze ikinyamakuru Jimbere muri no mwaka harerekanywe amasanamu 60 y'abarundi n'ibikorwa baranguye mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 Uburundi bumaze bwikukiye. Ivyo bikorwa byaranguwe mu mugambi kuziko usanzwe urongowe n'ishirahamwe ry'abanditsi bo mu kinyamakuru Jimbere. Mu ntango za Kigarama, Jimbere ifatikanije n'andi mashirahamwe yaratunganije ikiganiro cyo kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Abitunganiriza imigambi bava mu gihugu cyose barahuriye Bujumbura muri kampani itunganijwe mu mugambi wa nuko bisigura nawe urashoboye kubikora. Mu mugambi nuko kinyamakuru Jimbere magazine tugenda mu misozi hagati mu gihugu tukavuga ugwaruka itunganiriza imigambi. Ugwaruka turamenyekanisha nabwo rugafasha urundi gwaruka gutera imbere. Muri uyu mwaka twarakiriye ugwaruka rurenga 30 imenyereza mu kazi ariyo bita stage, rwari ruvuye mu makaminuza atandukanye agera kuri 6 yo ngaha mu Burundi. Tubifurije umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2023 uzubabere umwaka w'imigisha. Mubandanye muja imbere na magazine Jimbere.